ikintu kitanezereye no kwagirizwa urupfu rwa Bosiko. Nubu ico kintu iyo ndagishitseko navuga nti none nkuriye nk'umuntu yatanguye kwiyumvira ico kintu ko ari je noba nishe Bosiko. Nk'ubu nk'Imana ingize nk'umuntu atababarira abantu sinomubabarira. Ico ni ikintu cambabaje cane gose pe, kuko sinumva ukuntu wo kwiyumvira. Uramaze Bosiko nitavye Imana muri 2016. Iyumvire kuva no nande uyo muntu twaragumanye visha atazi no kwica isazi. Ako kantu karambabaje n'ubu ndakibutse imyaka 10 nigiri kwire Bosiko yitavye Imana n'ubu ndakibutse ndabashoke cyane mu mutima. Hari indirimbo z'urukundo nyinshi mugabo wasanga amavodo yawe, amatako, imishatsi, iminwa nivyo bavuga. Twe rero icatumye abantu bifokaliza cyane kumviriza canke kurondera abo bantu baririmbye iyo ndirimbo, twaje umenga urukundo turaruhinda. Nitwa Nzigamasabo Vianney, n'amazina nahawe n'abavyeyi. Umuziki nawo wambatije amazina menshi cyane, Docteur, Professeur, Mukali wa Live, n'ayandi menshi cyane. Mukali wa Live ntiyari bwawe Mukali wa Live, ahubwo ico gihe sinari nzi ko nzohava mba n'umuririmbyi. Novuga ngo mu bwana bwanje nta bisamaje vyarimwo, uretse ko nari nsanzwe nifitiye n'ubumuga bw'amaso. Novuga ngo nta vyari birebire, ariko gusa iyi ngabirano ifise aho yavuye, kubera ko ndibuka uko bagiye barantera inkuru nkuze buke buke, ambwiye bati wewe ibintu vyo kuririmba si vy'ubu, wabitanguye kera, nuko utaruzi ivyo uzohava ujamwo gusa, muga kuririmba wabitanguye kera. Ndabaza ni gute? We ati burya wewe muhira tugiye mu misa warikura umuryango ukaja muri korale, kandi umuntu agukuyeyo warumva ko umengo habaye ihinduka, urarira ugakoma induru. Umva novuga ngo umuziki watanguye kuva nkiri muto, mugabo bigaca bintangaza ukuntu mu muryango buriya nta wundi muntu n'umwe agira ibintu by'iwanje by'umuziki. Urumva ko Mukali wa Live vyaje kare. Ku myaka 7 harabayeho rusansuma w'abana batabona canke batabona neza. Ubwo rusansuma kwakuye igihugu cose. Novuga ngo ni Imana ngira ngo yashatse kwigaragaza kuko gwakorwa mu maparuwasi yose agiye atandukanye. Gwariko gukorwa n'umupatiri yitwa Vincent w'umu Espanyol, agomba kwegeraniriza abana batabona hamwe. Yarabikoze na Vishu rero ari mu bashikiriwe. Vishu rero kuva ku myaka 7 yagiye ubwa mbere yari centre cari ikigo, muga mu nyuma uko imyaka yagiye irakurikirana iyo centre yavuye ihinduka ishure. Vishu rero niho yagiye kuba rero Vishu, kuko yahigiye umuziki, yahabonaniye n'abandi bana bafise ubumuga nk'ubwo afise, bitangura gutuma Vishu yirekura, bitangura gutuma Vishu yiyumva yuko atari wenyene mu gihugu nk'uko vyari ubwa mbere, bituma Vishu abonana n'abandi bana bagiye batandukanye, bituma Vishu yiga n'umuziki. Hama igikomeye kiruta vyose vyatumye Vishu atangura kwiyumvira kazoza kiwe yuko katazogarukira hafi, bivanye nuko yabonye abandi bana. Washaka sinovuga ngo kwiga umuziki kuko kenshi nkunze kuvuga ko atawunyigishije. Novuga ngo ni bimwe nahera ko kare mvuga ko Vishu ibintu vyiwe novuga ngo ni ingabirano Imana yamushizemo. Igituma mvuga nti biragoye ko novuga ko nawize, ndibuka umunsi wa mbere wo kwiga gitari, jewe hari umuntu yariko aravuza gitari kw'ishure, hama hari ikindi nanje ndagitora. Mugabo c'était 93-94, igihe igihugu cari kiri mu magume, twe ntivyakunda ko dutaha, twari twasigaye kw'ishure kubera ko inzira zo gutaha zari zimeze neza. Hama hari mu gitondo ico gihe
uyo muntu yariko aravuza gitari hama nanje ndatora ikindi gitari yumva ndiko ndamwakompanya kandi je ntazi ivyo ndimo nkiri umwana bica bihera avuga ati ivyo uriko uravuza nibiki namwe je ntavyo avuga ati okay ingore ndakwereka ukuntu bimeze ayatangura kunyigisha do fa sol kuri gitari nuko novuga ngo nize umuziki. Bon, histoire novuga ngo ni ndende ariko nkuko abantu bagiye baravyumva mu ndirimbo yitwa History narabiciye ku mayange canke ku masonga. Urabona mpere ya nyene 93 94 abavyibuka igihugu cari kiri mu magume caragiye mu magume birakomera hama jewe n'abandi bana bakeya ntivyakunda ko dutaha iwacu hageze mu ma vacances twaguma ku ishuri mugabo harabayeho uyo mupatiri kubera ko yararondera cyane sinzi ukuntu yamenyanye na Margarita Barankizi. Mvuze iryo zina benshi barariza ariko abana babaye muri Maison Shalom bamuzi ku izina rya Oma. Donc Oma ni mu Kidagi bivuga nyokuru. Sinzi rero ko bamenyanye no mupatiri hama twehageze ama vacances twisanze tuza turagira kubera ko imyaka 2 canke 3 ya mbere twaba ku ishure abana bagiye muri vacances twebwe nitugenda ubwako mwaka umengo ugira kane nimba atari gatatu twe twagiye tubona umupatiri atubwira ati nabaronkeyana muzoza muraja kugirira vacances mugabo simuhiri wanyu ariko ni mu kigo kireze imfuvyi basi nuko rero twisanze hageze ama vacances tuza turaja mu Ruyigi muri Maison Shalom kupasirizayo uburuhuko. Maison Shalom ikiba umuvyeyi wacu ivyo dukenera murabizi ivyo abana bakenera ku mashure Maison Shalom ikisharja ivyo bintu vyose twisanga rero Maison Shalom yabaye umuvyeyi dushobora kuririra turavise ikibazo iki muri yabaye mu gishingo c'abavyeyi bacu hama gushika Bujumbura rero n'ubundi habaye Maison Shalom twebwe duheza ku ishure tukavuga ngo burya rero nimba twarahejeje ha ku ishure nta bindi bintu tubona twoshobora ko turashoboye umuziki mugabo Magi ati jewe mu byo ndaba mwebwe nta budget yanyu ihari ariko kubera ko nkunda kugenderwa n'abagiye batandukanye harimo abantu bo hanze mwe mugume ngaha ico nzoronka nzokiba cha turaba muri Maison Shalom gutyo hanyuma igihe kimwe umuvyeyi nyene Oma yaduhaye amafaranga c'était en 2005 2005-6 na Peace and Love ntiyari bwabe Peace and Love twari tuhaba muri Maison Shalom gutyo aduha amafaranga agera ku miliyoni 2,650 nimba ntihenze amafaranga ari menshi cyane ico gihe ndibuka ko twaciye tugura piano iri mu bwoko bwa Yamaha 2100 ndibuka ko twayiguze umuriyoni n'inusu cyatugura guitar solo cyatugura guitar bass na guitar acoustique duteranije tubiguze byose dusanga twarasigaranye amafaranga ngana n'ibihumbi 350 bari baduhaye umuencadreur yitwa Prime cyaturamubwiye ati none ko aya mafaranga asigaye tukaba twumva ko hariho studio yitwa Tanganyika bagira publicity kandi indirimbo bayikora kuri 300,000 nta kuntu mwo dusabira aya mafaranga ntituyasubize ahubwo tugaca tuja gusohora indirimbo aca tubwira ati je numva sivyo kwirirwa umuntu arasaba ko barinze bayabaha nayiwanyu mutayariye mugakora ikintu mwumva ko ari ciza je numva atakibazo niko guca tumutuma dusabire rero rendezvous muturihire 300,000 tuje gukora indirimbo ya mbere muri Tanganyika studio 300,000 tuba turayatanze tukora indirimbo ya mbere yitwa ni wewe nkunda burya benshi bazi ico Imana yifatanirije mugabo siyo indirimbo ya mbere yatumye tuba twebwe ni indirimbo yitwa ni wewe nkunda Zuki ico gihe indirimbo buriya novuga ngo yasohoze itanaheze kubera ko twari twifuza kwiyumva havuga uti bashaje bizokunda ko nanje noririmba nkiyumva ngabo ngo
bya bindi mpora numva nivyo. Ico gihe ndibuka Excellent nimubona yakora ku Isanganiro yarafise ikiganiro citwa Saturday Paradise. Saturday Paradise yarayicishijemo cyane. Ico gihe abantu ntibanamenya abo bantu kubera ko nta na video yari audio. Mugabo ndibuka ko vyatwugurura imiryango muri Tanganyika studio batubonye baravuze bati iyi talent ntiyoguma yinyegeje ruguru. Birakunda ko dusinya contrat. Aho ndavuga Bashir na n'umukontable yabiraba yitwa Madame Nicole. Bashir ndaza hageze muga Madame Nicole sinzi aho yo bageze gushiku. Ico gihe ndibuka ko badupropose turababwira twebwe nta kibazo mugabo muravugana n'umuencadreur wo prime aravugana barashika ko twosinya contrat twe tugatwara 40%, studio igatwara 60% kubera ko ariyo yotumenya byose. Umugabo nawe aca babwira ati reka nje kubaza uwandungitse donc wabampaye bona bazanye. Uwo nawe agiye kubaza umuvyeyi Margarita Barangitse. Mugabo ati boba barakora nimba uko mubitegura nimba boba barakora ndazi ko atazovyanka kuko yaravuze yuko ata budget yabo afise. Nimba rero yo bari true nziza yuko mwebwe mukorana nabo bagashobora kwiteza imbere vyo bari byiza. Basi acha dusigara turakora. Aragenda kumubaza. Ico gihe ndibuka ko yari hanze umuvyeyi. Twe tubandanya turakora maze kuza tumaze gukora umenga indirimbo zitanu standard turi ku ya gatandatu. Babimubwiye aho zatereka reka abana banje baduke ndabakeneye. Urumva ko novuga ngo niko hari gushika Bujumbura histoire ni ndende muhava musanga bidaheze. Mugabo nibaza ko abantu baca batahura icimana ifatanirije aho yavuye. Hari muri 2006 umuvyeyi yari yamaze kwanka yuko dusinyiranira contrat na Tanganyika studio. Aravuga ngo ahubwo nizo bamaze gukora je vais payer mugabo sishobora kuvyemera ko bantwara abana gute. Amaze kuriha rero album yose twebweje tumushira CD brouillon kugira ngo yumvirize ivyo tugezeko ivyo turiko turakora hamuza gutanga raporo ku muvyeyi. Wewe rero kwera ibintu vy'umuziki ico gihe acamagara umu journaliste yitwa Audace Makado yakora ku Isanganiro. Acambwira ati genda uvuze abana banje umvirize ukuntu baririmba neza. Indirimbo ziba zirasohotse zigira brouillon. Niho abantu rero batanguye kumenya icimana ifatanirije n'izindi mugabo benshi bagiye kwifokasinga cyane ku ndirimbo yitwa icimana ifatanirije cyane gusumba izindi. Bosco twahuriye ku ishuri muri ya rusansumana babwira mu ntango nawe bamukuye mu Cibitoke je bankura mu Kayanza. Ntitwari tuzi ko tuzohura mugabo ico gihe duhurira ku ishure tutari n'abagenzi washaka. Ari bimwe nyene vy'abana bari mu kigero kimwe ugasanga baravugana. Bosco twarakuranye twaraduganye twagiye no kwisanga babana batataha iwabo. Jewe na Bosco nitwataha twagumana ku ishuri. Nakuvuga ko kuva ico gihe 92 tuja ku ishuri twaraduganye gushika Bosco yitaba Imana. Ubushuhe abandi basanga babimenyereye bwati ibi nibisanzwe. Twe tuba twamenyereye ruguru wasanga wambaye umupira ukibaza ko ugiye naho nyene hameze kumwe kwa ruguru ugasanga wambaye ishati ugashira ko n'umupira. Abanyabujumbura bakora bati we shadi sawa wewe umeze neza. Kumbe wewe bibaza ngo ibintu bimeze neza kumbe hari ubushuhe bwinshi. Abandi baramenyereye n'udusengero ugasanga ukuntu biyambarira nyene ibintu bisanzwe. Batwe turagenda umumanuka wati ya muntu biraboneka kabisa ko ari umumanuka. Muziki wanje wabandanije neza kuko ico gihe ndibuke izo ndirimbo zimaze gusanzara mu bantu. Abantu barakeneye kumenya abo bantu baririmbye indirimbo nkiriya icimana ifatanirije kuko ico gihe ntihenze
ndibuka ko hari indirimbo z'urukundo nyinshi mugabo wasanga amavodo yawe amatako imishatsi iminwa nivyo bavuga twe rero icatumye abantu bifokaliza cyane kumviriza canke kurondera abo bantu baririmbye iyo ndirimbo twaje umenga urukundo turaruhinduye tuzanye ibintu birire yere ndakwabiriye donc kumva ya majambo bavuga mu isengero abantu bari bamenyere kumva mu matwi yabo amavodo amatako nibiki muga twebwe bazumva uyu munsi rero harageze ko tuva muri zokwe niruze bataba abantu ya bazanye akantu novuga ngo gatandukanye n'ivyo twari tumaze iminsi twumva bica biha abantu rero kuturondera ko ndibuka ico gihe twaciye dukora na video indirimbo yarateje polemique gushikaho abantu abanyarwanda bavuga ko turi abanyarwanda abaganda bavuga ngo n'abaganda baririmbye ikirundi batatuzi mugabo ico gihe ndibuka ko video zaraje rero yaraje kumara novuga ngo impari abantu kuko n'abatubona bavuga ati bano bantu nitwumva exactement aho bari bamwe ngo ni kamiliyoni abandi ngo n'abanyarwanda abandi donc mugabo babonye video barahiga n'ubundi abo bantu abari bo barababura navuye nisanga uko abantu bayise niko nanje izina rya ubundi indirimbo yitwa ubuzima mugabo kubera ko abantu icimana ifatanirije boze ngo icimana ifatanirije nuwasaba indirimbo ku radio ngoma ya ndirimbo ngo bavuga ngo icimana ifatanirije dusanga ari twarahinduriye tite kubera public biba gucyo ama novuga ngo duca tubandanye uko turaja mu vy'amakaraoke bon turasohora album igira kabiri yitwa Ingomurabe album ya mbere yitwa Gasome abantu barakunda indirimbo batazi benezo mugabo ubu no gushimira Imana kuko novuga ngo aho ngeze uvuze Vishu cyangwa ukavuga ngo Imana ifatanije baravuga Vishu uvuze ndamujanye uvuze birahimbaye uvuze ninde abantu baje bavuga reka twatangiye gukorera karaoke muri bahita gute Galerie Alexander niyo twatangiye gukorera karaoke dukorera Madame Gisage niho hantu hambere dukorana watubranchije yitwa Bravo acha n'umuririmbyi nawe wo twakorana yitwa Ivan Muzika byari bigoye kumva ko uririmbira abantu bakaryoherwa ico cari cambere live kubera kubaha indirimbo kuri CD cyangwa byo nari maze kubimenyera mugabo byari bigoye ku umuntu yimpressiona public mu kuririmba bisanzwe ntavyo natahura ico kintu carangoye kugira ngo ni donc ni implique muri ivyo bintu mugana navuga ni nimba ari bwo buzima no bamwo ngomba kugwa nabo shika bikunze kandi vyarakunze. Peace and Love byavuye cagihe igihe umuvyeyi Margarita Barankitse adutoye donc yemeye ko tuba iwe mu rugo muri ca kigo c'imfuvyi niho hageze ko dutangura kwiyumvira kuza turasohoka twariyumviriye none tuzosohoka twitwa Vishu Bobo na Igete ko twari batatu fo turondera izina ryiza mbega twiyumvira iki ico gihe burya n'indirimbo twakora kera zari indirimbo novuga ngo bivanye n'ivyo twari duhitiyemo zari indirimbo zivuga ku gihugu cacu c'u Burundi amahoro mu Barundi abana baronka amahoro nibiki nk'ubu hari indirimbo yitwa Burundi reka intambara tutigeze dusohora yakozwe kera bivanye n'ivyo twabamwo kumva amasaza ariko aravuga nibiki ico gihe no kubwira rero ngo Peace and Love twariyumviriye ikintu cyo huza abantu turavuga none twitwe gute harabaga twitwa amahoro n'urukundo amahoro n'urukundo nawe wimviriye amahoro n'urukundo twovuga ngo twitwa ngo amahoro n'urukundo cha turavugisha uyu mu encadreur bari baraduhaye yitwa Prime turamubwiye turashaka amahoro n'urukundo ko tugihindura tugishire mu Congereza twumva ico bitanga tuyazi Peace and Love Peace and Love Wait none iki nico twumva ko cyo bari ciza muga dusanga n'ubundi
twiyumviriye kahise ivyo duhitiyeho avuga ati sha iyo ufise amahoro ukagira urukundo nta kindi kintu na kimwe kidashoboka kubera ko n'inzara ufise amahoro n'urukundo n'inzara urayigwanya nta kintu na kimwe udashobora kugwanya ndavuga okay basi izina rirafasha twitwa Peace and Love Richard Vanga. Twese twagiye gutorana twahereye kw'iryo shuri rya shure ca kigo ya centre yavuye yitwa ishure ya Rumuri niho twese twahuriye kuko wabaye umugwi w'abana bafise ubumuga bwo kutabona. Iriya myaka twe twagerageza kuba twebwe sivyo twagerageza kuvuga ngo umuntu yumvise Peace and Love yumve novuga ngo iki umuzi w'ivyo twebwe dushaka gutanga kuko nivyo twashaka gutanga. Abantu baca bibuka nk'akabari twise Imuhira Bar. Nk'iryo zina twavuze tuti tugomba ko umuntu wese aje Imuhira Bar abwira mugenzi we ngo ngiye imuhira. Urazi ugiye muhira ubugiye kuri Santales ubugiye kubumerewe neza. Turavuga ngo no muvyo tuzokora turifuza ko nimba twahise imuhira ibice 85 kwijana tuvuze indirimbo z'ikirundi abazohaza bumve speciality ni kirundi kuko yitwa Imuhira. Abazungu abanyamahanga baze tubaririmbisha ikirundi bumve ko bari muhira. No kuvuga ko twagerageza gukora ikintu kidasa n'icabandi nico nako kabije twakoresha. Nk'inyuma y'umwaka umwe dukoze Imuhira Bar twagize akabari kitwa Peace and Love Bar mu Nyakabiga imbere ya Lycée Skeppers. Novuga ko Peace and Love 2014-2015 niho novuga ngo vyatanguye gusa nk'ibihagarara. Abantu benshi ngira baca bavyibuka ibintu vy'amatora vyabaye mu gihugu harabayeho ibibazo twagiye mu bandi nkuko ibindi vyose vyagiye biragenda twisanze tuba obligé yo guhagarika ibintu vy'amabara. Ntivyari vyoroshe kubandanya mpagaze burya n'ubu nkiri hano sinovuga ngo ni jewe ahubwo n'ubuntu bw'Imana kuko nibaza ko benshi mubizi iyo umugwi usambutse kenshi mugiye mugabo je ko bw'Imana cambu curi hano ndacahagaze. Cambu caba muhungu witwa Kiriko ndacahagaze pe bon. Ntivyari vyoroshe ariko ni vyiza yuko iyo uhuye n'ibibazo uhura no muntu mu buzima akakubwira ngo humura je ndazi ko tuzojana kandi niyo twafatana amaboko bizokunda. Uyo muntu nuko benshi iyo ntanguye kuvuga mwene bino bintu acavuga ngo yareka ivyo bintu mugabo sindababeshe havuye Imana n'abavyeyi. Hari umuntu yitwa Happy Famba ari mu bantu muri ico gihe bashoboye kumpagarika baravuga bati mon frère bino birabaye ariko si iherezo ryawe. Nubwo nanje nasenze Imana ndayibwira ati Imana bino bintu ubigize bivanye n'ico wewe ushaka. Nk'Imana ndazi ko atacukorera ubusa mugabo nanje none biti je kunsize nije yene biti kumbe Imana yica kimwe iguhaye ikindi. Nasigaranye Happy Famba aba manager wanje ibintu bigenda neza n'ubu turahagaze tumeze bien. Ndanamushimira cyane ko atigeze novuga ngo acika intege nuba kibandanya avuga ati tuzogwana gushika mugabo kandi ni nguma ngaruka gushimira Imana cyane kuko yataba Imana ndazi ko ivyari gukunda kuko naragirijwe urupfu rwa Bosco naragirijwe byinshi cyane ariko Imana ikavuga ngo hagarara ndakubona kandi bizokunda. Burya Happy Famba muhisi Bosco yitavye Imana muri 2016 ariko Famba twari twatanguranye avant tumaze nk'umwaka wose turi kumwe yitwa manager mugabo abantu benshi batabizi
burya indirimbo yitwa nta bundi buhinga, indirimbo yitwa ndicuza. Bon, dufatire kuri ndicuza ko Bosco ntari bwitaba Imana. Ndicuza yari yakozwe video niyitwa haranira amahoro ngira abantu baje bazibona. Ico gihe zakozwe video Happy Famba tumaze gutangura gukorana. Ko ndibuka Bosco yitavye Imana haciye umwaka umengo ni nusu. Famba dutanguye gukorana nko mu manager wacu mbwa abantu batabizi kandi twarasinyiraniye contrat. Kuva ico gihe Bosco amaze kwitaba Imana naramubwiye te mugabo maze gusenga Imana nkumva mengo nzobandanya namwe nabona ko mugenza wanje agiye aho uzokumva byinshi kandi je siniteze kurekura mugabo ntuzone pe. Arambwiye ati tuzojana we ntubwire ikibazo niko nja mu ncamake kubera ko numva ubuzima ntibwo cambu cari ngo bamenye woba yifuza kubimenya nibaza ko n'indirimbo zimwe zimwe zizoza zirabimubwira nka history bazovyumva. Novuga ngo rero ndifuza gushika kure no gukora byinshi bisumba ivyo maze gukora. Ibanga dukoresha jewe na manager wanje no kuyaga kandi tukabwizanya ukuri kuko ntivyoroshe kubwira umuririmbyi ko ya performance nabi urumuhagarikizi wiwe. Kubisanzwe benshi bibaza ngo umuciye intege muganda umuciye intege ubugomvye kumwereka ati ivyo wakoze sivyo. Ivyo rero Famba no umuntu wa mbere atazi kwihanganira ikintu kibi iyo wakoze kibara kikubwira. Nanje nkaba umuntu yumva kuko jewe ndabwira umuntu ngo nimba mbonye ko ikibi mbarira kandi niteze kugikosora bivanye nico kibi wambwiye nsanze arico cyanda gikosora. Niryo bangaje na Famba tubayemo. Ubwa mbere hari ikiyago kidashimikiye kukudraga abakobwa n'ibiki canke ngo kwiyumvira kuryoherwa n'ibiki mugabo ikiyago kigushikana kwiterambere. Kigira kabiri no kuvugana ukuri. Ikintu kitanezereye no kwagirizwa urufu rwa Bosco. Nubu ico kintu yenda gishitse ko navuga none nkuriye nk'umuntu yatanguye kwiyumvira ico kintu ko ari je no banishe Bosco. Nkubu nk'Imana ingize nk'umuntu atababarira abantu sino mubabarira. Ico ni ikintu cambabaje cyane gose pe kuko sinumva ukuntu wo kwiyumvira. Uramaze Bosco nitavye Imana muri 2016 iyumvire kuva no nande uyo muntu twaragumanye gute no kwiyumvira kumwica. Hari hageze n'igihe abantu bavuga ngo tusigaye turi amahasa, wasanga twambaye impuzu zisa tutabivuganye, wasanga twiyumviriye ibintu bisa nk'ubu nka mu telefone nawe ari karantelefona. Donc nyine ugasanga twaramaze kuba umuryango mugu umuntu kugatsikanya mukazavuga ngo burya hajya Vision niwe yishe Bosco ngo kugira ngo agire wakama Vision atanzi no kwica isazi. Ako kantu karambabaje no buyo ndakibutse myaka 10 nigiri kwire Bosco yitavye Imana n'ubu ndakibutse ndabashoka cyane mu mutima. No gukora akazi ntibaguhembe. Gukora akazi ntibaguhembe kuko birababaje. Sinzi ko mu ndirimbo yitwa History narabivuze nimefanya karaoke hama abantu benshi narakoreye abantu benshi hama ntibandiha. Uramaze kuba ufise abantu nka 6, 8, 10 bari nyuma yawe mwagiye gukorera umuntu mwapatanye mugabo no munsi ngwana ngo n'umunsi amafaranga ntiyabonetse ngo muragaruka mukoreje mukagenda nejo mugakora. Aho nawe uvise abantu uri kurasigurira kandi babona ko amafaranga nubwo yo batabonetse bazitanga igice bazi canke ubereke ubwo ubaye bazi na déplacement uko gasanga ivyo bintu bikunda. Ako kantu nako karababaje. Hararageze n'igihe niyumvira kubiheba nabandi ibintu mbona binteranya n'aba bahungu dukorana bibaza ko je bosi ama amafaranga nkayarya. Harageze igihe niyumvira kubiheba mugabo kubw'Imana nyene n'ubundi acabandanya kandi ubu vyaratoye inzira. Vision akunda football. Vision akunda football, makuru y'inkino, imigwi itandukanye. Biri no mu bintu mbere Vision havuye umuziki football irakurikira. Nk'ico abantu benshi nibaza ko batakira. Ubwa mbere ishure rya mbere
niryo kutagaya umuntu kuko ntuzi ejo ico azoba. Ico ni cambere. Kigira kabiri, hari ico bita kwihangana. Wowe ufise ibibazo, kwihangana kwiwawe kuko navyo biri mu binanira abantu benshi, kandi ugasanga birabatumye kutaba abo bategerezwa kuba. Nka kimwe wigeze kumbaza kare, ibanga dukoresha jewe na manager kuba tumaranye imyaka yose harimo no kwihangana. Ishure rero abantu bagomba kumenya canke kwiga hariho kwihangana. Burya ibintu vyose urabitangura, ubwo ukibitangura ushobora kugenda ugashika hagati bikaha. Benshi vyama vyanka bagaca bashaka guherayo canke bagashaka gusubira kuza gutangura. Iyo ushatse kuza gutangura kiba ikibazo kuko aho wari ugeze, iyo uhagurukira aho nyene ukavuga uti reka focusinge mbandanye imbere, vyari kuba vyiza. Mugabo usubiye inyuma hariho vyinshi wishe nk'umwanya. Ishure rero bwa mbere no kwihangana. Wewe nkawe dufatire nko ku bantu bamugaye bafise ubumuga bugiye butandukanya. Apana ngo je nk'ubumbere vyo kutabona sindavyita ubumuga, apana. None nje we kuja imbere yanye n'icubahiro nkavuga ko mama shinye n'icubahiro akayakoma umva n'abangomera cyane gose. President de la République, abashikira ngaji bose ko mama bose yumva ko umuntu abakomeye. Ibintu vyo kutabona remba numva umengo ni nkakurya ushobora gusanga umuntu agwaye diabete, umuntu agwaye asima, umuntu agwaye zijya ngwara zidakira. Je mbere nk'umuntu agwaye diabete je mbona afise ikibazo gusumba umuntu afise ubumuga bwo kutabona. Kuko mba mvuga none umuntu afise ubumuga bwo kutabona ibisigaye byose birakomeye, niyo vision yonyine adafise. Mugabo gukompoza yo kompoza, kuririmba yo ririmba, gusimba yo simba, ibindi vyose kiretse kwitembereza. Naho nyene abazungu ntaco batariko barakora, Imana ibashizemo ubwenge. Hariho vyinshi bariko baratuma umuntu afise ubumuga bwo kutabona na telefone arakoresha nta kibazo. Urumva ko nk'ibyo vyo nibo bintu bisanzwe. No kuba rero ngo abantu bakuremwo ishure rivuga ngo ubwa mbere no kwihangana mu rugendo urimwo ntibiba vyoroshe. Hama kigira kabiri, komera ubandaniriza aho warugeze. Nimba uguye wategerezwa gushika ku ntambwe y'icumi ukabugeze ku ya kabiri, reka kwiyumvira kuza gutangura hazero, bandaniriza aho warugeze kuko ugiye gutangura bizogufata umwanya. Mugabo ubandanirije hamwe warugeze, peut-être ko n'ibigeragezo bishobora gucamwo kugira ngo barabe nimba nawe ukomeye. Mbega urakomereye ubwo rugendo urimo. Iyo ubaye faible rero niho na shetani cihera.